natwe duhezagira mwami Imana nziza, Imana nyir'inganji, Imana nyir'amahoro, Imana mushobora byose, turapfukamye kuri umusozi muremure w'amasezerano imbere yashaka icaniro, turi mu gishingo cy'abarundi bose, tubanje no gusaba imbabazi ku byaha byose twakoze twitwema no munsi. Twumvise indinganizo y'amasengesho turimo Mana yacu, kwa amasengesho y'umuhezagiro w'Imana, umuhezagiro w'abaherezi. Tuvuze kandi yuko ari ukwambara inkomezi ngo twubake kandi tugavye. Reka Mana yacu tubahe duhezagire, wewe uhoraho wahe duhezagiye. Uragahezagirwa Mana y'u Burundi, uragahezagirwa Mana duhaye igihugu cyiza cyitwa Burundi, uragahezagirwa Mana yacu duhaye kuba ihanga ryawe ryitwa Abarundi. Turahezagiye Mana yacu kuba wakoze ku gihugu cyacu Burundi, turahezagiye Mana yacu kuba wakoze gutanguza amateka y'u Burundi, ihanga ry'Abarundi, ndetse ukaduhezagiza ururimi rumwe mu Kirundi, uduhezagiza imico myiza, uduhezagiza akaranga keza byavuye iwawe. Uragahezagirwa Mana yacu waduhaye basoko na basogokuruza, kuko tubera imihora tuvukako, tuze kuno munsi turi imbere yawe, turi ihanga rigushima kandi rigukengurukira, hatangwa amateka mashasha tutari bwabone muri kahise. Uragahezagirwa Mana yacu waduhaye ikirere ciza, uduha imvura nziza n'akazuba keza n'akaga keza, maze turema turimbura Mana yacu kuva kera gushika munsi. Uragahezagirwa Mana yacu wewe wazigamye Burundi n'Abarundi murabaho kuva kera gukibaho gushika munsi. Uragahezagirwa Mana yacu wewe waduhaye kukumenya Imana yacu nawe ukumuvyeyi wacu. Uragahezagirwa Mana yacu wewe waduhaye abatwitangiye imbere, ibyo bagiye baraca mu byose byatubereye iciro byaducishije ubwenge, natwe no munsi turi ngaha bagumyabanga tuguhezagira Mana yacu, ukuntu waduhaye obanga no kumenya ukaronga ikanda cambere mu CNDD, uko nadushoboza no kukwinjiza mu bwizwa shingiro y'u Burundi, ukabaronga ikanda cambere. Uragahezagirwa ibyo byose twabishobojwe nawe, kuko abana abantu bobo ntacyo twari gushobora. Abansi bari benshi batugwanije, ariko bari mu ruhande rwacu, waradutabaye ati vyiza byinshi, wagihaye ikirere ciza, waduhaye imvura ikwiriye mu mwaka, uduha amateka mashasha, uduha Mana yacu kukumenya. Buno Burundi wabuhaye akayaga keza, buno Burundi wabuhaye amazi menshi, waduhaye inzuzi, waduhaye imisozi Mana yacu, waduhaye ibiyaya, waduhaye amasoko menshi Mana yacu. Ibyo byose uhaye Burundi turabihezagiye, turabihezagiye Mana yacu, yuko amateka mashasha, aya mateka mashasha dutanguye atangurane n'ibyo waduhaye byose mu Burundi. Turahezagiye indimi waduhaye, turahezagiye isi y'u Burundi, turahezagiye isi ndimo y'u Burundi, turahezagiye amabuye Mana yacu ubutayu bw'u Burundi waduhaye, turabihezagiye byose Mana yacu. Turahezagiye Mana yacu ubutunzi bwose uri ngabo Burundi, turahezagiye Mana yacu itunga ryose dufise, turahezagiye Abarundi baba mu Burundi kino gihe, ubaha ubwenge, uhezagire Mana yacu ubwenge wabahaye, uhezagire ingabire waduhaye Barundi, uhezagire ubukerebutsi waduhaye, duhezagirire ubutware n'ubuhizi n'ubutore waduhaye, uduhezagirire imigambi yacu, uduhezagire indongozi zishasha warabiduhaye Mana yacu. Turaciye bugufi, turashitse hasi, turaze hasi kugira ngo tugushimire Mana yacu kuba waduhaye indongozi zishasha, tubanje gushima no gukerwa ku ndongozi waduhaye Mana yacu mu myaka 15. Mana yacu dutangura neza dusozere neza cyane gusa uko twatanguye, uduheza izino ndongozi zije rero tubashize mu biganza byawe, duhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari imbere yacu, umuryango wiwe, abashinga amateka n'abakenguza amateka, babura amatari ba mustanteri, abakuru b'itumba bose bagiye kuzotorwa bose n'abandi bose ari mu nzego zitandukanye, turabahezagiye. Muhezagire wawe babiko batubere Mana yacu umugisha, batubere umuhora wo gushika mu masezerano yose wasezeraniye ucacu cy'u Burundi. Mana yacu ubaho umuhezagiro wose uvuye mu ijuru wawe, ibihugu byacu biduhezagire Mana yacu, tuje ku gihome cyacu umwe wese tuzi kuri kumwe natwe, turi umuhezagiro w'Imana. Indongozi zacu turazatuye kumugisha, turazatuye kurindwa no kuzigamwa, turazatuye ko Mana yacu ukumurikishwa myonga hawe, turazatuye kugirwa neza nawe, turazatuye kuboneshwa ukumurikishwa na maso hawe, turabatuye ko Mana yacu amahoro y'Imana, turabatuye ko izina ry'Imana libana nabo, umutima w'Imana ubane nabo,
inyonga zawe zibaragisha n'umurango kandi amatwi yawe Mana yacu abangira amasengesho Mana yacu basengo ku bukiko bwije ubahezagire Mana yacu turahezagiye abarundi wakoresheje ndetse n'abanyamahanga badukunda kandi badushigikiye turabahezagiye turi ngako n'umusozi muremure Mana yacu w'amasezerano Mana yacu n'igicaniro turahezagiye Mana yacu abarundi bose mu bisata byabo byose bakoreramo abasoda abapolisi abari mutungane mu ntwaro ubushikiranganje butandukanye abari binaborozi abagwiza tunga bose turabahezagiye umuhezagiro w'Imana turahezagiye abikorera utwaba turahezagiye Mana yacu urwarwa rwacu ariko ndiga turahezagiye abana bacu abuzo n'abuzukuru bacu bataranavuka turabahezagiye baze binje umuhezagiro wawe iyo bidashira uzobokoze Mana nziza urakoze rwose gusenga kwacu wabari natwe mu gitondo cyiza cy'itari 19 kwezi kwa gatanu mwaka wa kane mwaka 2020 turaciye bugufi tukimuka dushimye umuhezagiro wurutse uvuye mu ijuru urukire ku ndongozi zacu maze cyorohe gushaka abarundi bose turakwahezagire Mana yacu waduhabiye nkibi kwadona kajyo keza nino ndinganizo n'imigabo myiza n'imigambi myiza n'vyumviro byiza byo kuza gushima no gukenguka no guhezagira Imana no guhezagira igihugu no guhezagira indongozi no guhezagira bene igihugu baduhaye byose uyu mutima urutse uvuye mu ijuru bari basengesha amashimwe gukenguka amashimwe kandi ajanye no guhezagira ubishoreze ubasha bwawe bw'iki cyondwe usumani masengesho twakoze no hantu uhebwa musi bidashira uzokoze mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye amen.